Bakunzi b'imbonesha kure Kumbizi TV turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kiganiro twigishanye amategeko. Ico kiganiro mukaba mugishikirizwa n'ishirahamwe umunyamategeko atagira imbibe, mukagishikirizwa mugitegurirwa n'ishirahamwe umunyamategeko atagira imbibe, mugaca mugishikirizwa n'imbonesha kure Kumbizi TV. Uno musi tubandanya twigishanye ivyerekeye amategeko, cane cane twisunga igitabo c'amategeko agenga ingene imanza z'amatati ziburanishwa, zicibwa n'ingene zikurikizwa. Uno musi tuza kuraba ibice bibiri nyamukuru. Igice ca mbere nivyerekeye kwiregura. Igice ca kabiri nivyerekeye kumenyesha ivyo ababuranyi bategerezwa gukora hamwe n'ibiringo. Ubwa mbere ivyerekeye kwiregura mw'idonido. Ukwiregura mw'idonido ry'urubanza bisigura iki? Bisigura ko ari imburano zose zifise intumbero yo kwerekana ko ivyashikirijwe n'uwundi muburanyi bitagira ishingiro. Ukwiregura mw'idonido ry'urubanza bishobora gusabwa umwanya uwo ari wo wose. Turabire hamwe rero ivyerekeye inzitizi nazo z'urubanza. Inzitizi z'urubanza ni imburano zose zifise intumbero yo gusaba ko hatangazwa ko iburanishwa ryago rihagarikwa ivy'agateganyo. Inzitizi zitegerezwa gushikirizwa imbere yuko urubanza ruburanishwa mw'idonido, atari uko ntiziba zicakirwa. Ico gihe umucamanza afata ingingo mu kiringo kitarenze imisi 8. Sentare irashobora kwakira ivyiguro biba biratebeje urubanza hamwe n'imburano bwite no gusaba ababuranyi ko boshikiriza ivyiyumviro vya nyuma boba bafise. Umucamanza arashobora mu rubanza rumwe ariko mu ngingo zitandukanye gutangaza ko afise ububasha bwo kuburanisha urubanza mw'idonido no gufata ingingo abanje gusaba ababuranyi gushikiriza ico babivuzeko n'imburano zabo z'idonido. Umucamanza arahagarika ivy'agateganyo urubanza igihe umuburanyi abisavye, afise uburenganzira bwo kuronswa ikiringo co guharura amatungo, ikiringo co kubiharirako canke ico gusaba kugabura canke ikindi kiringo ico arico cose co kurindira gitegekanijwe n'amategeko. Bwa gatatu turabe ivyerekeye intambanyi zibuza ko urubanza rubandanya. Kiba ari intambanyi ibuza ko urubanza rubandanya ico cose gishikirijwe n'umuburanyi ataco avuze ku rubanza rw'idonido, yemeza ko bo bahanganye ata rubanza afise kandi ko batokwakira ibirego vyiwe. Aha twotanga akarorero nk'igihe umuburanyi yunguruje urubanza ibihe vyamurenganye. Uwo baburana rero ashobora gusaba yuko urubanza rwiwe rutokwakirwa kuko yagunguruje ibiringo vyamurenganye. Imburano zisaba ko urubanza rutokwakirwa zishobora gushikirizwa uko ziba ziri kose, ariko umucamanza akaba ashobora guha igihano co gutanga indishi abo baba banse kubishikiriza hakiri kare bafise intumbero yo kudindiza urubanza. Ubwa kabiri rero turaba ivyerekeye ukumenyesha ivyo ababuranyi bategerezwa gukora hamwe n'ibiringo. Kumenyesha ivyo ababuranyi bategerezwa gukora. Inzandiko z'umumenyeshamanza zimenyeshwa abo zerekeye biciye mu rwandiko barungikirwa. Urwandiko rumenyesha ivyakozwe na sentare rushirwako umukono n'uwakiriye ikopi yarwo. Muri ico gihe harerekanwa ubucuti bw'amaraso bafitaniye, ubuturutse ku guhana abageni, ko ari umukozi canke umukoresha wiwe canke ko ari umuburanyi, ko ari umubanyi w'urwandiko rugenewe, iyo uwo rugenewe atari we yarushikirijwe wenyene ubwiwe. Ibiri mu rwandiko bimenyeshwa uwubigenewe, mu gihe abimenyesheje wenyene ubwiwe biremegwa hatarabwe ikibanza aherereyemwo, haba aho akorera canke aho ahuriye n'uwurumushikiriza. Bifatwa ko ishirahamwe naryo ryamenyeshejwe urubanza canke ibiri mu rwandiko ryonyene ubwaryo, mu gihe urwo rwandiko rushikirijwe uwuserukiye imbere y'amategeko iryo shirahamwe, uwo ryahaye ububasha canke uwundi muntu abifitiye uburenganzira. Igihe umuntu adashobora canke adashaka kwakira kopi y'urwandiko rwa sentare, hanyuma itohoza ryagizwe n'umumenyeshamanza rikemeza ko uwurugenewe aba ahanditse kuri urwo rwandiko kandi agaca avyandika
kuri urwo rwandiko nyene imenyeshwa rifatwa ko ryabereye aho uwo muntu afise urugo canke ahaba. Muri ico gihe umumenyeshamanza aca ashikiriza ikopi y'urwandiko umutegetsi ajejwe intwaro w'aho hantu uwo musi nyene canke hatarenze umusi ukurikira w'akazi, agaca atanga icemeza ko yayakiriye. Umutegetsi ajejwe intwaro w'aho hantu arashikiriza urwo rwandiko rw'umumenyeshamanza uwo rugenewe. Mu gihe naho uwo muntu yubwoko umutegetsi ajejwe intwaro w'aho hantu ari kumwe n'ivyabona bibiri aca agarukanira sentare ikopi y'urwo rwandiko. Mu gihe hatazwi naho aho umuntu ategerezwa kumenyeshwa urwo rwandiko afise urugo ahaba canke aho akora, umumenyeshamanza aragira icegeranyo cerekana neza ivyo yakoze vyose kugira atohoze aho uwugenewe urwandiko yoba ari. Muri ico gihe ukumenyesha bigirwa mu kumanika urwo rwandiko ku muryango mukuru w'aho sentare bifitiye ububasha isasira no mu kubitangaza mu kinyamakuru ca leta. Amafaranga bisabwa nayo atangwa n'umuburanyi abikeneye. Ubu naho turabire hamwe ivyerekeye ukumenyesha ingingo ziba zafashwe na sentare yo mu kindi gihugu. Kenshi hariyo imanza ziba zaciwe n'amasentare atari ayo mu Burundi, mugabo bikaba biba ngombwa yuko izo manza zimenyeshwa abarundi baba bari ngaha mu gihugu. Tutanga nk'akarorero nk'urubanza ruba rwaciriwe muri EAC, hariho umuburanyi w'umurundi aba mu Burundi, aha birasabwa rero yuko na wene ashobora kumenya ingingo iba yafashwe na sentare ya EAC canke iyindi sentare iyo ariyo yose. Izo zandiko rero ziva mu kindi gihugu kugira ngo zimenyeshwe umuntu abikeneye zigenewe ino mu Burundi, hasabwa ko zimenyeshwa uwo zigenewe biciye mu nzira z'imigenderanire hagati y'ibihugu hatirengagijwe ibitegekanijwe mu masezerano mpuzamakungu Uburundi buba bwarateyeko umukono. Urwandiko rumenyeshwa mu rurimi rukoreshwa mu ntwaro mu gihugu ruvuyemwo, ariko uwugenewe urwandiko atazi urwo rurimi arashobora kwanga kurwakira agaca asaba ko arushikirizwa ruri kumwe n'urwo rwandiko nyene rwahinduwe mu rurimi rumwe mu ndimi zikoreshwa mu ntwaro ngaha mu Burundi. Aha ni akarorero nyene urabona ko nka sentare ya EAC ikoresha icongereza n'igiswahili. Mugabe iyo umurundi atazi igiswahili canke ntamenye icongereza baca barihindura urwo rwandiko bakarushira mu rurimi rw'ikirundi canke rw'igifaransa ashobora gutahura. Yego. Turabe rero ubwa nyuma ivyerekeye ingene ibiringo biharurwa. Mu gihe ikiringo giharuwe mu misi, umusi urwandiko rubwiriweko, icashitse kibereyeko, ingingo ifatiweko canke umusi bimenyesherejweko ntuharurwa muri ico kiringo. Ni kuvuga nk'urwandiko barwanditse ku wa mbere, uwo musi wa mbere ntuharurwa, baca batangura guharura umusi ukurikira, niho batangurira guharura ibiringo. Naho mu gihe naho ikiringo giharuwe mu mezi canke mu myaka kirangira ku musi w'ukwezi kwa nyuma canke w'ukwezi kwa nyuma k'umwaka wanyuma usangiye igenekerezo n'umusi urwandiko rwagiriyeko canke umusi vyamenyeshejweko. Igihe naho ukwezi kwa nyuma kudafise umusi usangiye igenekerezo n'umusi vyagiriweko, ikiringo kirangira ku musi wa nyuma w'uko kwezi. Nk'akarorero umuburanyi arasomewe urubanza itariki 15 z'ukwicumi 2024. Aha rero kugira ngo umusi ibiringo ntibimurengane afise imisi 30 kugira ngo ashobore kunguruza urubanza. Iyo misi rero 30 iharurwa gute? Iciharurwa guhera itariki 16 z'ukwicumi hama igaca birangira ugaca uharura amezi 3
bica birangira itariki 15 umunsi wa nyuma isaha 6 z'ijoro. Ibiringo bisanzwe byo kurenguka ni iminsi 8 yuzuye iharurwa hagati yo kurengutsa no kurenguka ku muburanyi aba ahari urugendo rutarenza ibirometero 20 hafatiwe ahari inyubako y'icicaro ca sentare. Ni kuvuga yuko kugira urenguke baguha iminsi 8 mu gihe uba ahantu hatarenga ibirometero 20 gushika kuri sentare iba yagutumyeko. Iyo umuburanyi nawe aba kure yaho hahejeje kuvugwa no kuvuga ku cicaro ca sentare, ibiringo birongerezwa ukugukurikira. Baramwongera umunsi umwe ku muntu aba ku birometero 30. Bashobora kumwongera kandi ukwezi, ahanya ku kwezi bakongera ku bantu baba hanze y'u Burundi mu gihugu hari indege zica kenshi i Bujumbura zikahahagarara. Barabongera kandi amezi 2 abantu bose baba hanze y'u Burundi mu gihugu atandege zica kenshi i Bujumbura zihahagarara. Yego. Na tugarukije kiri kiganiro c'uno munsi, tukaba tubasezeranye ko tuzobandanya kubabwira ubutaha uzokurikira, tukaba tuzobashikiriza ivyerekeye ukwinjira mu rubanza